Aya majambo Evariste Ndayishimiye yavugiye ku kinyamakuru gikomeye cyane TV5 Mode yatangaje abantu benshi cyane harimo n'abanyarwanda aho yagiye agaruka ku mubano uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yabivuze mu gihe u Rwanda rwari rumaze iminsi ruvuga ko rwiteguye kurungika mu Burundi abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye anagaruka kandi ku bibazo by'ubukene biri mu Burundi. Ikindi kiganiro nyakubahwa yabandanije kwagiriza u Rwanda mu bitero by'iterabwoba biheruka kuba mu Burundi. Ikindi kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa TV5 Mode Mariam Koni. Reka tugikurikirane neza akantu ku kandi. Wewe ico usabwa no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzozora nkungukira ubumenyi bwinshi butarukanye. Ariko imbere yuko tubandanye kino kiganiro banzoreke gato wumva ibi navyo. Nimba uri umwe mu mamiliyoni atigira canke ipfuza gutigira akoresheje 1xbet, menya ko hari code promo yitwa menya 11 mu ndome nkuru itanga bonus ya 200%. Mutigute ugikoresha iyi code promo ya menya 11 kuri depot ya mbere baca baguha 200% ya bonus. Ehe ingene bigenda, uratejaja application ya 1xbet ucufyonda hajya handitse ngo registration, ucugira kandi handitse by phone, gisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi kiba gisigaye gikomeye cyo wandika ya code promo menya 11 mu ndome nkuru kugira ngo hituronka bonus ya 200%. Hama uce wemera iryo tegeko, hama ucugira register. Ushaka andi makuru kuri ivyo twandikire kuri WhatsApp nimero 72 Umunyamakuru wa TV5 Mode Mariam Koni yatangiye avuga ko Burundi buriko burondera inziza ibuganisha kwiterambere mu gihe igihugu kirimo ibibazo bikomeye cyane mu vy'ubutunzi. Ati umugwa mukuru wa Bujumbura wakiriye ihuriro ry'abashigitira migambi n'abanyamitahe. Muri iryo huriro umukuru w'igihugu yagarutse ku bibazo bijanye n'ubuzima ndetse n'ubutunzi. Umunyamakuru yatangiye agira ati murakoze kwitaba ubutumire bwacu. Ati kibazo ca mbere ati mu myaka irenga 2 heze igihugu canyu kiriko kibandanya no gutegwa n'ibibazo bikomeye cyane mu by'ubutunzi harimo n'iduga ry'ibiciro by'ibikoresho byankenerwa ndetse n'ibura ry'igitoro. Ati kibazo rero ni iki, ni gute leta yateguye gukemura ivyo bibazo? Ati kandi iyo nama yoba yarabaye yoba yitezwe kuba igisubizo c'ivyo bibazo. Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yigisha yagira ati ego niko Burundi ntibuzwi. Ati mbere na mbere turashaka ko abantu bamenya inkomoko y'igihugu cacu. Ati Burundi ni igihugu cagize amateka akomeye kandi yuzuye intambara, ariko izo ntambara ubu zaramaze guhera, abarundi barasubije hamwe. Ati kuva mu mwaka wa 2005 ni igihe c'ubumwe no gusubiza hamwe. La période de reconstituer notre société qui était détruite. Vous voyez là un pays qui commence à se reconstituer en 2005, en 2015. Ati mu mwaka wa 2015 haje umugambi wo guhirika ubutegetsi, ariko inyuma yo gutsindwa uwo mugambi mubi wo guhirika ubutegetsi Uburundi bwaciye buhabwa ibihano bidakwiye. Uburundi bwahavuye buhabwa ibihano kandi igihugu cari gikeneye ingufu. Ati yamara twarafashwe nabi. Ati mu nyuma niho igihugu caca gihura n'ikiza ruhonyanganda ca COVID-19. Inyuma ya COVID-19 hadutse intambara muri Ukraine. Ivyo byose byagize ingaruka mbi ku gihugu cacu. Ati naho izo ngaruka zitabaye mu Burundi gusa no mu bindi bihugu zarabaye. Evariste Ndayishimiye yabandanije agira ati mu Burundi ariko niho hari ubuzima buzimbutse cyane ngaha mu karere. Ati genda ubaze ikiro c'umuceri i Bujumbura n'ikiro c'umuceri mu bihugu bibanye, uraza kubona ko aha ariho hari ubuzima buzimbutse cyane kubera ko dufise umutekano mu rwego rw'ibiribwa. Rero nta kibazo kinini gihari mu buzima rusange. Ati mu bijanye naho mwibura ry'ibitoro, icambere urabizi neza ko Burundi ari igihugu kidakora kwibahari, ni igihugu cagize intambara ku buryo bitari gukorwa neza. Kugeza ubu ikigega kiri muri Dar es Salaam ntikiri ngahe Bujumbura. Ati ubu rero turiko dukora uburyo bwo gutegura ibintu duhiga abanyamitahe kugira ngo dushireho imitahe ikenewe. Mais ça veut dire quelle solution vous alors maintenant nous sommes en train alors de trouver des solutions pour cela. D'abord nous devons constituer des stocks stratégiques
ici à Bujumbura. C'est pour cela que vous avez vu. Umunyamakuru yabandanije amubaza ati umwaka urenga uraheze umwugaye mu mupaka w'Uburundi n'u Rwanda, ati mbega two kwitega iyihe mpinduka muri uwo mugambi w'imigenderanire n'ibindi bihugu hagati y'Uburundi n'u Rwanda? Evariste Ndayishimiye yabandanije yishura ati burya sinijya mbere twugurura imipaka. Ati mu mwaka 2020 naruguruye umupaka nongera nganira n'u Rwanda kandi twumvikana neza. Ati perezida w'u Rwanda yemeye kurongeka abanyavyaha mu minwe y'ubutungane. Hariho imigwi ishinzwe ibijanye n'umutekano yagiranye ibiganiro inshuro zirenga 5 baganira kandi basinya, ariko ingorane no kugera ku rugero gukora ivyo twumvikanye. U Rwanda rwagiye rufasha kandi abashaka gukora ibikorwa by'iterabwoba ku gataka k'u Burundi, barisha abantu ndetse banakora n'ivyaha byinshi. Umunyamakuru ati bivuze ko uriko wagiriza u Rwanda mu bikorwa by'iterabwoba? Evariste ati cyane rwose, kuko nibo babagaburira, ni nabo banabamenyereza. Ivyo rero nivyo vyatumye twugara imipaka kugeza igihe u Rwanda ruzerekana ingingo nziza rwafashe mu kuduha abo banyabyaha. Umupaka tuzowugurura. Ati ikibazo ntikiri ku Burundi, ati ahubwo ikibazo kiriyo mu Rwanda. Umunyamakuru yabandanije amubaza agira ati mwagiye mwerekana ko ikibazo kijanye n'uburenganzira bwa muntu. Nashaka kubabaza mwumva gute bila ya guverinoma yanyu kubijanye n'ubwisanzure cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihe? Evariste Ndayishimiye yishuye agira ati mbere na mbere nagomba kubabwira ko Uburundi arico gihugu gifise ukwisanzura kwinshi. Ati aha mu Burundi ufise uburenganzira bwo gutanga iciyumviro no gukosora abayobozi. Ati ni bihugu bike aho abanyagihugu bashobora gutunga nimero y'umukuru w'igihugu bakamwandikira igihe bafise ibibazo maze bigahigirwa umuti. Ati ariko naho bimeze uko u Burundi ntituri mu iparadizo, hari abagiranira ibibazo n'abayobozi ndetse no mu banyagihugu bwabo hari ibibazo bihora biba. Ariko rero nagenera kubyire ko Burundi bw'ubu atari Burundi bwa kera, kandi Burundi kuba bwaratorewe nk'igice c'umuryango wa ONU ni ibintu vyerekana ko Burundi buri ku murongo myiza w'ukuri, kandi bumva ko Burundi ari urugero rwiza. Umunyamakuru yabandanije amubaza ati kubijanye navyo n'amashirahamwe nka Amnesty International na Human Rights Watch ivyo babivuga ko vyo umuvyumva gute? Nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yabandanije yishura ati ico ni kinyoma cambaye ubusa. Ati bemeza ibintu nk'ivyo kuko aribo bana bikoze mu mwaka 2015. Ati ndaguha akarorero. Ati twarabonye ko hari abantu benshi mu busho, rero twaciye dufata ingingo zo kubagabanya. Twarekuye abarenga 1/3, ariko ubu birashoboka ko twemera kurekura abagera ku 5,000 mu gihe duhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubu ukoze icaha urakurikiranwa. Mu Burundi hariho ubusho, ariko ntidushobora kuvuga ko turi mu iparadizo. Abanyabyaha bariho kandi barahanwa. Twebwe ico twemera no kugenzura itegeko kandi tukubahiriza itegeko cyane, turirinda ikinyoma mu gufunga abantu barengana. Vous êtes poursuivi et vous êtes jugé. Je voudrais que Ndagushimiye yari Prosper nk'ibisanzwe. Ico ndagusaba no kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi kugira ngo uzuzura hungukira ubumenyi bwinshi butandukanye. Ciao ciao.